mukozi wa Eliona TV ndasubiye kukuramutsa kandi ndakufuriza umugisha w'Imana nkuko twagiye tubikwemerera ko tuzogenda tugushikiriza ibiganiro bitandukanye byo kugira ngo umwe wese aciye kuri Eliona TV arahurirana n'ikimufasha kuko ino TV nkuko yagiyeho no kugira ngo yamamaza ubutumwa bwiza, ihanure ingo, ihanure abubakanye ingene bategerezwa kubana mu mahoro. Uno munsi rero nakuzaniye iri jambo riri mu gitabo c'imigani ca 13 ku murongo wa 5 avuga ngo umuntu agororotse yanka ibinyoma. Uno munsi rero ni jambo ryo kwanka ikinyoma mu rugo rwawe. Mufasoni mushinga naye urakwiye kuba imvuga kuri. Vuze ikinyoma, hari ikinyoma nta kuri kuba kuhari. Mugabo hari ukuri, ikinyoma nikihari. Urakwiye rero kuvugana ukuri na mugenzawe mwubakanye, mukaganira mu buryo bwo kutabeshanya, mukavuga imigambi, mukashiraho ico no kwita ingazi, mukuvuga ati uno munsi mushinga nawe wanje twokora uku, uno munsi mufasoni wanje twokora uku. Hakabaho kuja inama n'ingingo. Iyo habaye kuja inama n'ingingo, nagenda kubwire mu rugo rwanyu hazoba umunezero, hazoba amahoro, hazoba ubugwaneza kandi iterambere rizobiriramye kuko hari byo mufatira hamwe mugashira hamwe mukumvikana. Kandi mugore, kunda umugabo wawe, nawe mugabo kunda umugore wawe, hama muje inama, niho muzobaho mu mahoro. No kuvuga ntiyabe ikinyoma. Ijambo ry'Imana nkuko ribitubwiye, umuntu agororotse yanka ibinyoma. Wa mugabo uri kurakurikirana Eliona TV uyu munsi, no kuvuga ngo ni wanka ikinyoma uzogororotse. Uvugana kuri na mugeza wawe umufasoni wawe muri kumwe kugira ngo bikunde. Noneho ejo Imana ibahezagije ibibondo, mumenye ingena mubirera n'ijambo ry'Imana mu kubahanura. Nimwifate neza mu rugo rwanyu, mugira isuku. Isuku ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu agororotse yanka ibinyoma. Ndakwifurije rero kugororoka, gusoma ijambo ry'Imana, niyo harimo byose. Imana ibahezagire. Eliona TV turabakunda cyane.